ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yesu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu. Nitugire Kristu dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi, tugeze ku izaburi y'ijana na 14, duhera ku karongo ka mbere kugeza ku 8. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ibitangaza byabaye aho Israeli yava mu Misri. Aho bene Israeli bava mu Misri, umuryango wa Yakobo ukava mu gihugu kivuga urundi rurimi, Yuda yahindutse ingoro y'Imana, Israeli cika icibare cayo. Ikiyaga carabibonye kirahunga, uruzi Yorodani rusubiza inyuma, imisozi yasimba nk'ipfizi z'intama, imitumba nayo nk'imyagazi. Wa kiyaga we, ni igiki gigutumye uhunga? Nawe ruzi Yorodani, ni iki kigutumye usubiza inyuma? Mwa misozi, ni iki gituma musimba nk'ipfizi z'intama? Namwe mwa mitumba mugasimba nk'imyagazi. Hinda agashitsi wasiwe imbere y'Umukama, imbere y'Imana ya Yakobo. Yo ihindura igitandara kigacika igitanga c'amazi, urutare nagwo rugacika isoko ry'amazi. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana, tugeze ku izaburi y'ijana na 14. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo ibitangaza byabaye aho Israeli yava mu Misri. Ubwo bagomba kutubwira ibitangaza Imana yagira kora aho abanyisraeli bariko barava muri Egypte canke se muri Egiputa. Ego, akarongo ka mbere karavuga ngo aho bene Israeli bava mu Misri, umuryango wa Yakobo ukava mu gihugu kivuga urundi rurimi. Ngo aho bene Israeli canke se bene Yakobo bava mu Misri, abanyisraeli aho bava mu Misri igihe Farao yabacunaguza, abanyamisri babacunaguza, ukuntu rero bavuye mu Misri bavuye mu kindi gihugu kivuga urundi rurimi, hanyuma bariko baraja muri Israeli kugira ngo baze batangura umuryango wabo mu gihugu cyabo Imana yari yarabemereye. Kabiri hakavuga ngo Yuda yahindutse ingoro y'Imana, Israeli cika icibare cayo. Yuda yahindutse ingoro y'Imana. Yuda ni umwe mu bahungu 12 ba Yakobo. Ubwo rero ngo yahindutse ingoro y'Imana, nuko iyo ugiye urasoma usanga mw'iyo miryango uko yari 12 hariho abagenda bavuga, hariho abagenda beguriwe gukora ibi, abandi beguriwe gukora ibi, nka kujya ko nka bene Levi ibyo bari bajejwe cyane cyane nko gukora mu ngoro y'Imana. Gatatu hakavuga ngo ikiyaga carabibonye kirahunga. Ngo ikiyaga carabibonye kirahunga, aho naho ni hamwe bariko barambuka Yorodani, aho byari bibakomeranye babonye abo muri Egypt babakurikiranye, Farao n'ingabo ziwe babakurikiranye bashaka kubica. Ubwo rero cyane kwanza bashaka ngo babagarure basubire mu Misri kugira ngo baze barabakoresha ibikorwa by'iyicarubozo babandanye kubakorera. Ariko Imana yari yamaze kwibuka isezerano yagiranye na Ibrahimu, nicyo cyatumye Imana ibabwira ati nzobana namwe nimuveyo
ndabajane mu gihugu nemereye basogokuru banyu. Ubwo rero Farawo hari ibitangaza byinshi Imana yakoze mu Misiri kugira Farawo abarekure. Mwibuke ko yaje kubarekura ari uko Efurayimu ipfuye canke abana b'Efura bose bo mu gihugu bapfuye. Ubwo rero ibitangaza Imana yakoreye abanyisirayeli byari ibitangaza twese twari dukwiye kuza turigirako. Niyo mpamvu bavuga ati uruzi Yorodani, ikiyaga carabibonye kirahunga, uruzi Yorodani rusubiza inyuma. Uruzi Yorodani rusubiza inyuma kujya nyene bari bagize ubwoba. Hanyuma Imana ikabwira Mose rambura inkoni yawe, hanyuma ayo mazi aracikamo kubiri muce ahumutse. Rero Mose akabikora, amaze kubikora amazi amwe akaja agatemba amanuka yandi agasubira ruguru, hagati agacika ibarabara, abanyisirayeli bakambuka bemye bameze neza. Hanyuma abo bariko barabahama Farawoni n'ingabo ziwe zikagenda ngo zibakurikire zikagwa mu ayo mazi. Imana igaciteranya ikiyaga. Imana idutabare cyane bana b'Imana. Ibi biratwereka ko aho twoba turi hose dukwiye kwizigira. Abantu benshi baba mu bihugu batavukiyemo, ugasanga baracunaguzwa bacugwa bufuni na buhoro. N'abandi bashobora kuja mu bihugu birimo umutekano atagacinizo cyane kaba kariyo. Ariko buriya ndababwije ukuri, aho woba hose naho woba mw'iyi si, ngaha mw'isi nta gihugu na kimwe cyoryohera umuntu atari igihugu cy'amavukiro yiwe canke ku nkomoko y'amavukiro yawe. Nanze akarorero, je naraje ndi muri Australia, narahavyariye. Abana banje nubwo bitwa abanya Australia ariko barazi ko iwabo ari muri Afrika, barazi ko iwabo ari Burundi. Nicyo gituma nibi bihugu nubwo bidutera ubunebwe canke bigize, baba bavuga ati abana banyu mubigisha ururimi rwanyu, imico yanyu. Nubwo bigoye gutora imico, kugenda ku mico y'iwacu, ariko imico y'abantu y'ibihugu barayishira imbere. Niyo gituma haba n'iminsi mikuru abantu bose bagatondana imico y'iwabo. Ubwo rero uko twohindura imico yacu tukigira nk'abazungu b'iki gihugu, byose tuba turiko turihemukira twebwe nyene. Rero hari ahantu twigeze kumva ngo Imana ibakura mu gihugu bavuga urundi rurimi. Ni nk'uko twebwe tuvuga Ikirundi, hano ni igihugu kivuga Icyongereza. Ubwo haba muri Amerika canke za Canada canke mu Burusiya, aho uri hose uri umurundi, uri mu gihugu kivuga urundi rurimi rutari Kirundi, ariko Ikirundi cyawe urakigumako. Hanyuma icyo gihugu Imana ibishatse iragukurayo. Canke uko abanyisirayeli bari babaye mu gihugu cya muri Egiputa canke se muri Egypti, nuko uko urwo rurimi ntigwari ururimi rwabo rwo kuvuga ngo ni ururimi rw'iwabo, rwari ururimi rw'amahanga bagiyemo. Ikiyaramiya kama ni Ikiyaramiya. Rero Imana ibana n'umuntu mu gihugu cyose habari, kandi iyo usenga ukifuza ukabasaba Imana ati iki gihugu ndakigorewe muhuye kukivamo, Imana iragufasha ukakivamo. Canke se ukakinezererwa mu mugabo umutima ukaguma uri hariya iwanyu. Jewe nubwo ndi mu gihugu mbona tangorane ifisemo, ariko umutima wanje uri mu Burundi, kandi n'abana nguma ndabumvisha
ko igihugu cyacu cyabasekuru ari mu Burundi bakure bagikunda, siyo yo kukivuga nabi nka kwa kundi abandi basebya igihugu cyabo. Turabandanya. Imisozi yasimba nk'imfizi z'intama, imisozi yasimba nk'imfizi z'intama. Mbega kubera ububasha bw'Imana imisozi yarabise Abanyisirayeli kugira Abanyisirayeli baca ahantu heza. Nk'ahandi hariho naho bahura na bamwe bavuga genda umvumire bajya abantu, mugabo uwahawe idire yo kuvuma Abanyisirayeli agahindura akavuga iby'Imana iriko iramubwira, ahezagira Abanyisirayeli. Imitumba nayo nk'imyagazi, imitumba gatanu hakavuga ngo wakiyagawe ni igiki kigutumye uhunga, wakiyagawe ni igiki kigutumye uhunga. Ikiyaga cyarahunze kubera iki? Kubera Imana niyo yatumye gihunga, kuko ijambo ry'Imana ryakibwiye ati wa musozi we wakiyagawe hunga. Imana niyo ifise itegeko ryo gutegeka ikintu ikuraho ugende hariya. Imana irategeka umusozi ukabyumva. Naho abantu bakora ibingana iki nta urategeka ikiyaga ngo bicikemo kabiri, ntibibaho. Mugabo Imana yarabikoze biremera. Kandi n'ubundi Imana ikirema isi niyo yategetse ibiyaga iti wowe jaha, wowe jaha, wowe jaha. Abana b'isi rero turakora ibyo dushaka byose, tukipanga tukagira iki, ariko ntidushobora kugeza aho Imana igeza. Nawe ruzi Yorodani ni iki kigutumye usubiza inyuma? Gatandatu. Mwa misozi ni iki gituma musimba nk'ipfizi z'intama, namwe mwa mitumba mugasimba nk'imyagazi? Ibi byose gusimba nk'imyagazi, ibi byose kwari kubera Imana. Murazi Abanyisirayeli bariko barava mu Misiri, Imana yarashizeho inkingi y'igicu. Abanyisirayeli irabaproteja ku buryo ibintu babona nta bandi byari byarabayeko, kugira abo kwa Farawo ntibabagirire nabi. Bakabandanya bagenda no mwijoro, bakagenda ku mutaga, bashaka bakiyicarira bakiryamira, mugabo baprotejwe n'Imana. Rero natwe haba mu mahanga, kuko hariho abantu bari mu bihugu bigoye bahangayitse, barira, basubira, bafise ibibazo. Rero abo bose Imana irababona. Ikintu kihari ni ugusenga, ni ukwama uzi neza ati Imana niyo izonkuraha. Hari benshi bama bashinga intahe bavuga ingene bagiye mu bihugu bigoye bakahurira n'ingorane. Rero ibihugu byose ntibifata impunzi kimwe canke ntibifata abacakara kimwe, ariko iyo ugiye kuba umucakara cyangwa uri impunzi mu gihugu icyo ari cyo cyose kitubaha Imana, cyangwa ukaja mu rugo rw'abatubaha Imana, cyangwa ukisanga wagiye mu bantu batubaha Imana, wewe za wibuka ko Imana yagiriye neza Abanyisirayeli, ko nawe izobana nawe igihe icyo ari cyo cyose uzoba uri kurayitakambira, uzoba uyumvira. Imana ntiyirengagiza uwitakambira, ahubwo twebwe nitwe twirengagiza Imana tukishimira ibyo mu isi. Rero ntitukishimira abantu bo mu isi, ahubwo twishimira Imana. Indwi hakavuga ngo hinda agashitsi wasiwe imbere y'Umukama, ngo hinda agashitsi wasiwe imbere y'Umukama.
imbere y'Imana ya Yakobo, imbere y'Imana ya Yakobo. Bantu b'Imana, isi abantu isi tubako ni nziza, ntacyo yari ibaye. Mugabo abantu twebwe bamwe b'isi ni twebwe twononye isi, ni twebwe turi babi. Abana bo mu isi turi bigaba twaragambarariye Imana. Bana b'Imana, iyo ndiko ndavuga ibi, ibaze muri minsi aho muri Amerika hariko harabama ibintu byo kwiyamamaza. Mwarabonye ujya mudamu yari hayanwa na Trump, hariho ababibonye hariho n'abatabibonye, ukuntu yavuga ati umuntu n'uburenganzira bwiwe gukuramo inda. Ubugome ujya mugore yari afise, ego kumbure na Trump ntituzi, ariko jewe ndavye amajambo yava mu ujya mukagore nokagombye gushigikira umugore nkanje, ariko amajambo yava mu kanwa kujya mudamu wararaba ukavuga uti Amerika niyatwagwa n'uwo mugore isi iraja hehe? Amerika niyo hahera ibi ko Trump yaravuga ati Amerika yaramaze kononekara kubera ubutware bubi. Ego ibaze ngo gukuramo inda ngo ni ibintu bisanzwe, ngo abagore benshi baratoye ujya mugore muri Amerika, baranezerwa no kumva bashigikiye ko bazoza barakuramo inda. Umugore afise umugabo atanakana na kamwe afise, yotwaye igihugu gute bantu b'Imana? Ariko Imana ihabwa icyubahiro, kubera iyo ndavye ibibazo Trump yaciyemo akaba yaratsinze, ndabona ko ari mu kiganza cy'Imana. Ujya mudamu bavuze ibya Yezu uti uwo Yezu ntidushaka no kumwumva kuri ibya Yezu ngaho. Ubwo koko uyo muntu atanemera Imana yotwaye igihugu gute? Rero kubera ibyo abisi bishira imbere bakerekana ubutwari bw'isi bafise, kandi atakigenda, kuko byagenda gute? Nta muntu afise imyaka 130, woramba data wanje yomara 130, mugabo beshi mwabonye Queen Elizabeth yari umwamikazi, yamurambiye ku bwamikazi, ariko nta myaka 100 yashikanye. Kandi yararambye, Imana yaramuhaye kuramba. Beshi rero abarambye ni imyaka 110, ariko Imana yoyo yashizeho ko umuntu akwiye kumara imyaka 70, abinanase 100 canke 70. Rero bana b'Imana, igihari tureka kwibaburira mu iyisi, kuko ibyisi bihera mu kanya gato, ariko Imana izokwama ari Imana. Imana niyo kubahwa, Imana niyo gusenga ijoro n'umutaga, Imana niyo dukwiye gushira mu buzima bwacu, tukamenya ko ari igaba ijuru n'isi n'ibintu byose biba mu iyisi. Niyo mpamvu hano bavuga ngo hinda gashitsi wasiwe imbere y'umukama, imbere y'Imana ya Yakobo. Imbere Yakobo wa undi afise abahungu 12, ariwe yitiriwe Isirayeli ryabirirwa baragwaniramo. Ariko kandi uri kurasoma muri Bibiliya, ibiriko birabera byose muri Bibiliya birimo. Rero nuko twokwama dusenga, dusabiranira ngaha mu isi, dusabira isi turimo, atari n'ibyo gusabira igihugu gusa canke ibihugu gusa turimo, dusabira isi yose. Umunani akavuga ngo yo ihindura igitandara kigacika igitanga c'amazi. Ngo Imana umukama Imana yo ihindura igitandara kigacika amazi. Ni hahandi Mose yakura amazi mu rutare. Ibi byose ni byabitangaza Imana yagiye ikorera abanyisirayeli kugira bemere. Ariko abanyisirayeli bari bagoye, kwanza nuberega ntibaremera,
mugabo ariko Imana idutabare cyane. Iyo Benjamin Netanyahu nimba ari Netanyahu, Benjamin ujya mukuru president wa Israel, kwanza si president ni premier ministre, ujya ministre wa Israel basha iyi Bibiliya yarayizi mu mutwe kubera hari gihe wumva ariko aravuga ibintu yishimikije ibintu biri muri Bibiliya, mugabo n'ubu ntibaremera ko Yezu yaje, baramutegereje kandi Yezu yaraje. Rero ibitangaza Imana yagiye bagirira ni ibintu byari bikwiye gutuma abanyisirayeli, kuko Imana yigarurira abanyisirayeli ibakura muri Egiputa canke mu Misiri canke se yajya muri Turukiya, ni muri Turukiya hajya Imana yashaka abanyisirayeli bonyene babe bari bo bazosabagira mu bihugu hirya no hino kumenyesha ijambo ry'Imana. Yesu Kristo ntiyari kwirirwa araza, bo bari kugenda, bari kuza mu Burundi bakaja za Tanzania, Afrika bakayizunguruka, Burayi bakabuzunguruka, bakigisha, bakaba ari bo bamenyesha isi yose ijambo ry'Imana. Rero kubera bavuye mu Misiri bamaze kugera aho Imana yabahaye bakaryoherwa, ntibiyumviriye kumva ko boza kuvuganira Imana, bariraramiye. Usibye ko hari abagiye bavuga Imana harimo bajya ba Meshake ariko hakagera igihe Yezu akaza ngo yavukiye mu biwe ngo ntibanamumenya, n'ubu ntibaramumenya, kandi bari kuba ari bo bamenyesheje ijambo ry'Imana ku isi yose. Rero n'ubu Yezu baracyamutegereje, barabona ko ataraza, ariko dushime Yezu ko yabonye bibananiye wenyine ko akizira, natwe abanyamahanga tukamumenya. Ibyo nibaza ko mu bitabo by'intumwa biranditswemo. Urutare nago rugacika isoko ry'amazi, ibi byose twabivuze. Bana b'Imana mwarahezagiwe n'Imana, umukama Imana abandanye kubagirira neza. Murakoze. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.